ndacafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje, uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni umwanya wo kuguhimbaza. So guys, en fait jewe ndashaka kuza gato mvuge ku bintu Chimamanda ahora avuga. Chimamanda Moses, salut, tora gatebe twicarane ndakuganira nawe. En fait Chimamanda hari ibintu bon singenda muvugire kuko mu bintu avuga jewe hari ivyo ndidakora avec lui n'ivyo ntadakora avec lui, kubera ko quand il parle il exagère ku bintu bimwe bimwe, na surtout ugasanga yifatiye umuntu vraiment kandi uwo muntu bo kuko nanje amaze kuvuga ndimwo, kandi gasanga muri ivyo bintu ariko aravuga vraiment yarambesheye, nico gituma ntashobora kuba adakora avec lui kuri vyose, kuko naje nifatiye ko karorero kuvyo amaze kumvuga ko sanga yarambesheye. Birababaje kubona hari abakozi b'Imana baba escroc, abakozi b'Imana biyemera, abakozi b'Imana b'abasambanyi, abakozi b'Imana baba umve babasuma, abakozi b'Imana baba beshi, like hakuvuga ngo jewe ikintu nza gutandukanira ko nabwo Chimamanda mugabo ndaza gusupportinga ku bintu bimwe ngenda uravuga, nta numwe nza kuvuga mu izina kuko en fait nta numwe ari perfect. Sintahura ingene ushobora kuzi neza kuri umusambanyi katwa abakobwa bose urabatonda ko guhera lundi gushika dimanche, ugiruje kuvuga ugiruje kugira culte uri mu busambanyi, ukaca witora n'umutwe ngugiye gukora ku biganza, ngugiye kurambika ibiganza ngo kwishengero ryawe, muzosha no kuri kabuze neza kuri umu escroc ville yose igisagara cose mu Burundi n'inyuma y'igihugu umu escroc barakuzi, kacugenda ngo kurarambika abantu ibiganza kubusenga, kandi nabo udasenga wakigagora hasi n'ubugesera bukaduka. Sinkengera ya mavuta ari muri wewe mugabo uri gikoresho, uri kiraro, hari abantu bazobikira gisa c'abapasi barengana, mugabo wowe uraho uhindurwa n'ibihe ngo kacugenda gushinga ishengero, banza wicare bagusengera babwo nawe, ureke kuza guhumira abana b'abandi, ureke kuza kuroga abana b'abandi. Ndacafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje, uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni umwanya wo kuguhimbaza. Ndacafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje, uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni umwanya wo kuguhimbaza. Ubereye gushimwa, ubereye gushimwa, ndagupfukamiye mwami wanje, nzamuye amaboko ngo ngushime, ndagupfukamiye mwami wanje, nzamuye amaboko ngo ngushime. What's up guys? Yes, abakunzi ba Shine TV, reka ndabikaza ngenda bashimye mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba uri hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora,
ndabwire ngo big up son and don't give up. Iminsi yose iyo ndi ngaho ndakubwira ngo ntucike intege. Guys, ejo nagiye kuraba umugenzi wanje nasize akorera ahantu byumo twaherukana il y a 2 ans. Hama turahura ndamubwira ati okay, nasanze ahantu akorera ari hahora gikoresha n'amaze nturabivamwo. Acambwira ngo nobiheba gute ngo kandi iminsi yose iyo utanguye ngo gukoresha ikiganiro ngo tubwira ngo ntitubivemo n'ubunye target nyayindi no kutabivamo ugakomeza gukora peu importe les circonstances, kubera ko mu bintu tugenda turakora hari igihe duhura n'ibintu vyotuma tubivamo byinshi cyane, mugabo igituma tutabivamo ni kubera ko tuzi ko uno munsi bishobora gukunda ejo bikanka, ni kubera ko tuzi ko uno munsi bishobora kwanka ejo bigakunda, nuko dushobora ko uno munsi bitagenda neza ariko ejo bikagenda neza. So guys, nta mpamvu yo gucika intege rero, kora cyane usenga Imana. Umva umuririmbyi umwe yaravuze ni yariko aririmbira ni Kamikazi Sandrine, ndamukunda ufata indirimbo ziwe zose ziri emotionnel, nico gituma ndamukunda sada. Urumva ariko aririmbira abageni yavuze ngo shira Imana imbere muri vyose, urugo rwanyu ruzubahwa na bose. Shira Imana imbere muri vyose, urugo rwanyu ruzubahwa na bose. Like yashatse kuvuga ngo nimba ariko aravuga ngo shira Imana imbere muri vyose, nuko yarazi ko first utanguza Imana. Ikintu cyose uzogukora utanguza Imana. Utanguza Imana mu bintu byawe byose, nta kintu na kimwe gituma bitagenda neza. Byumwa hari ibintu Imana yeka ngo bidushike ko kugira ngo kameme irabe ko tuyizera, irabe ko tuyikunda. Rafa pasi baradusomeye ijambo ngiye gusubira mu byagezwe mu gihe Abraham yereka kura ubwoko bw'Isirayeli mu gihugu cyo muri yereka kura muri Egiputa, bien sûr abajana mu gihugu c'isezerano. Hama niho yababwiye ati mwibuke ivy'Imana yabakora, hari ibyo yeretse bibabe ko kugira ngo irabe ko muyizera, muyikunda, irabe ko mukigendana nayo. Ivyo byose yabikoze kugira ngo yarabaretse muricwa n'inzara, yarabaretse muragirwa ibintu nibi kugira ngo isuzume how much urukundo muyifitiye. So hari ibintu Imana yakatubako just atari kubera ko ari kutwanga, kubera ko ari kugira ngo irabe urukundo tuyikunda, urukundo tuyifitiye. Rero no kuvuga ngo iyo uri umukozi ukora ibintu byose utegereza kugenda uraca mu bintu bitandukanye kugira ngo imitima yacu ikomere. Yesu niwe yavuze ngo nuko rero ngo umuntu ashaka kunkurikira ngo nikorere umusaraba wazi tugende. Yarase no kuvuga ngo kugira ngo ndavuga ngo ni umuntu wese ngo ashaka kunkurikira ngo nikorere umusaraba wazi tugende. Yarabizi ko iyi nzira tugendamwe atari inzira yo kunywa amata gusa, twama tubiga ibitumbura, twama turya tuntu tworoshe. Yarazi ko hariho n'ibintu bikomeye tuzohura navyo, ariko aravuga ati malgré ivyo byose ikorera umusaraba wawe tugende. Mwebwe mwari bwara nk'umuntu ababwiriza kandi nk'umwari muzi ko je ntazi kubwiriza. barababeshe nivyo rero iyo ntanguye imisi yose gituma ndakubwira ati ntucike intege, ni kubera ko tugenda mu nzira zitandukanye, duca mu bintu bitandukanye, ariko igituma tutabivamo nuko tuzi d'abord kugira ngo ushike ku ndoto zawe ngaha mw'isi. Uzoshaka kuraba ibyo hari ababwiza tunga amaze kuraba, wumva histoire yabo ugasanga niba abantu bahera hasi batangura badandaza amagi, batangura badandaza ivyema, batanguye bari mu buzima nyene bwa nta kigenda, mugabo ese yatuye mu mwa bagakora, hama bakisanga aho bari no munsi bakatubera ivyitegererezo, bakatwinspira twavuga tuti nandi ndashaka kumera nka ndaka. Nuko baba baraciye mu bintu bitandukanye, hama malgré ivyo bintu bahura navyo bagakomeza bagakora. Nico kimwe n'urugendo ruja mw'ijuru. Rero harabaho gushishikara, like udashishikara nibaza ko atanu namwe ushobora gushika, kuko ibintu byose bisaba umwete no kudacika intege. Nico gituma rero ndiko ndakora ikiganiro ndakubwira ngo ntugirene, ntucike intege. Ugacika intege kazi yako tavuga ngo ntavyo nakubwiye. Rero uwo mukobwa yarandyoheye kubera yavuze ati iyo tubwiye ngo nducike intege uba wumva ko je noca ncika intege. Rero nanje naryohewe iyo ngize akantu nkora akakumva ko kariho karinspira umuntu, no kuba atasho ndaguhaye mugabo nkabwira ati ntucike intege nka mukabikurikiza, biri trop génial.
So guys, mwari murahariko je ndashima Imana n'abantu batari bake abantu biraje ngo ndashima Imana n'abantu bake ariko je ndashima Imana n'abantu batari bake kubera ko mwe mu nkurikirana mwe mu nda bamwe mu sharing ibiganiro byanje mwe mugira de commentaire mwe murayikinga ibiganiro byanje mwumve ngo muraba agaciro kandi kanini. So today is today guys, mutora agatebe twicare. Answeta hariho umuntu yabonye nambaye agapira ka noir aca yandika muri commentaire ngo mignone ngo ufise agapira kamwe ndarindira ko asaba imikashi yanje ndabibura ariko rero so gusanga ariko mfise urumva ariko kumbwira ati minyo duhera imikashi yawe tuguhamara uhindura impuzu urumva shobora kuba atamera mfise yo guhindura none nawe uje kubivuga utari bunamindurire ukaba wumva vraiment uri gêné no kubona agapira ka noir. I'm so sorry kubera ko bashaka kuzosanga ibiganiro byanje byose nzokora nambara noir kandi apana kubera ko ari nyinshi yawe ushobora gusanga ari zikeya ushobora gusanga mfise nkera tubife ngire gute ndahe gukora ngo niba atamuzi mfise kandi ntagenda gose c'est quoi l'histoire. Shisha make mundeke nikorera akazi. So kare tuganire uno munsi burya naho mubona natanguye mengo nta morale mfise nta morale mfise nuko nta niyo mfise vraiment ufite ari ikintu kimazemwo iminsi ndavuga ati why not ntogipartage abantu bankurikirana. Guys, iyi si tubamo hariho umuririmbyi umwe yavuze ngo iyi si turimwo yuzuye amaganya nimba utabizi fata inzira uje kwa muganga yirangwa aho hano ni heza ndakurahiye ndabizi nawe mugenzi ndayo maziko yo kugerayo iwacu heza ndahakumbuye cane muga ndirimbo hari ntatahura ufite ngerageje kuyumviriza hari igitoro kivuga ngo iyi si turimwo yuzuye maganya nimba utabizi fata inzira uje kwa muganga. Aho vraiment je suis d'accord avec lui. Ni chorale nibaza yaririmbye ijya ambassadors bon sinzi ingene bayita yo mu Rwanda mugabo ukuntu yavuze ngo iwacu heza ndahakumbuye cane fita amatsiko yo ko mu mahoro tunezerewe tuguwe neza mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Ararira akantu uhakumbuye gute warahabonye warahabonye gute ukumbura ahantu utanabonye mvuga mbo ufite peut-être ko je ntatahura ico bishaka kuvuga mugabo bivuze ngo urahakumbuye nibaza ko umuntu akumbuye ahantu amaze kubona mugabo cyo gasanga ni testimonies yiwe gasanga ndaje kujudging sico canzanye ngaha mugabo en fait ibi bintu turimo muri iyi si nimba utabona ko birimo ingorane fata inzira uje kwa muganga. So guys, en fait je ndashaka kuza gato mvuge ku bintu Chimamanda ahora avuga. Chimamanda Moses, salut, tora gatebe twicarane mbidakaganira nawe. En fait Chimamanda hari ibintu bon singenda muvugire kuko mu bintu avuga jewe hari ivyo ndidakora avec lui nizo ntidakora avec lui kubera ko quand il parle il exagère ku bintu bimwe na surtout ugasanga yifatiye umuntu vraiment kandi uwo muntu bo kuko nanje mamaze kuvuga ndimwo kandi gasanga muri ivyo bintu ariko aravuga vraiment yarambesheye nico gituma ntashobora kuba dakora avec lui kuri vyose kuko naje nifatiye ko karorero kuvyo amaze kumvuga ko sanga yarambesheye. Rero
mugabo maybe hari gusanga ivyo navuze mugabo kubera utabazi intention yavuga nyoma kubera ko mu kubivuga ku mahezo societe yambagije ati iki kintu wakivuze kubera iki aho nyinda hamya ko ashobora kuba besha ibintu bitari bike bo byose kubesha ko mutera ugasanga avuze ibintu maybe atamakuru abifitiye kandi rero n'abagenzi banje aba yavuze ngasanga uko ndabazi siko yabavuze turagatebe rero twicare ku bintu bimwe haravuga ndashaka ko tuvuga surtout ku bakozi b'Imana bajya tuzi guys haro n'abandi tutazi ariko mugabo wowe wibwira ko ukorera Imana en fait sinzi ko bemwe mukunda gusoma Bible mugabo je ndiko ndasoma Bible en fait Imana nta joke Imana nti joking en fait Imana iri hari muri ibintu bimwe yavuze ngo amaso yo kubona uriwe meze mpumurizwe mu mutima shira ubwoba nzi ko ataco tonkiza oya kuko Mana uri inkuru n'amajuru niyo kwigwamwo icuri kuko Mana uri inkuru nibaza ko nkuzi ngasanga urengeye ico nibwira kuko Mana uri inkuru urumva wabunira ibyahishura avuga ati nibwira ko nkunzi ngasanga urengeye cyane ico nibwira en fait hari abantu bibajije ko bazi Imana baca baricara muri ka kazone bayimenyemwo baca bibaza ati je Imana turazinanye c'est mon cousin ou bien c'est mon oncle je sais pas ico wayise mugabo Imana n'est pas ton cousin n'est pas ton oncle Imana iri souverain Imana ifise ubudahangarwa peu importe ikintu cose ufise ngaha mw'isi igihagarara wowe ufise igitinyiro wowe ufise ico wowe ukora niyo wowe ugira muri babandi bayikorera niyo wowe uri umuntu ayikorera tuzi ari reconnaissant tuvuga ati turazi umukozi w'Imana yitwa naka muri iki gihugu hari ibintu byinshi udashobora kumenya bivanye nuko Imana iri souverain en fait il est souverain mu buryo butandukanye so guys utwashaka kuvuga iki birababaje kubona hari abakozi b'Imana baba escrow abakozi b'Imana biyemera abakozi b'Imana b'abasambanyi abakozi b'Imana baba umve babasuma abakozi b'Imana baba beshi like hakuvuga ngo jewe ikintu nja gutandukanira ko nabwo Chimamanda mugabo ndaza gusupportinga ku bintu bimwe ngenda uravuga nta numwe nza kuvuga mu izina kuko en fait nta numwe ari perfect mugabo iyo uvuga ngo urakorera Imana hariho ubwoko buba bukurabira ko wewe bukaba bukurabira ko ari abantu baba bakuraba sintahura ingene ushobora kuzi neza kuri umusambanyi katwa abakobwa bose urabatonda ko guhera lundi gushika dimanche ugiruje kuvuga ugiruje kugira culte uri mu busambanyi ukaca witora n'umutwe ngugiye gukora ku biganza ngugiye kurambika ibiganza ngo kwishengero ryawe kuba Kristo bawe come on excuse me are you John ukaca ugenda ukarambika ibiganza ku bantu mu izina rya Yesu Imana iguhaye ibi Imana iguhaye ibi nashaka ikiganza cawe canduye ukagenda ugashira ku bantu bakatemba bagakumbagara hasi ngo uriko uravuga ubutumwa bwiza muzosha no kuri kabuze neza ko uri umu escrow ville yose igisagara cose mu Burundi n'inyuma y'igihugu uri umu escrow barakuzi kaca ugenda ngo uriko urarambika abantu ibiganza kubusenga kandi nabo udasenga wakigagora hasi n'ubugesera bukaduka
sinkengera aya mavuta ari muri wewe mugabo uri igikoresho uri kiraro hari abantu bazoba ikiraro giso c'abapasi barengana mugabo hako umuntu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo vyomarire ko umuntu kunguka ivy'isi hama agarata ubugingo vyo kumarira iki kumva ko wasengera abantu vyo kumarira iki kumva ko umukozi w'Imana wasengeye abantu batandukanye hama à un certain moment ukiretrouva nawe babandi wasengera batagiye mu ijuru kandi ndahamye neza 100% kw'imwemo iri ku mwungere w'ishengero kanaka iba no kuba Kristo none gashi nagenda kubaza ikibazo kimwe abo bantu wandukije ivyo vyaha vyawe wigura barambika ko ibiganza ubaye kuri iyo mwemo yawe y'ivyaha uribaza ko nabo bazoja mu ijuru none urumva utari blocage urumva utari mu abantu atangira abantu ngo baje mu ijuru guys Imana iri souverain kugira natangwe ndabivuga Imana ntihangagwa Imana ntiraba ngo uri prophète ngo uri hokoni kwisi yose Imana ntiraba ngo uri evangeliste uri hokoni kwisi yose Imana ntiraba ngo uri bishop ngo uri yo ariho n'ibintu birenze hariya ngo ba apotre ngo bande Imana ivyo ntibiraba menye neza ko ivyo uri kurakora uzovyimbura kandi uko uzovyimbura uzovyimbura bigwijije kaza guhumira abana b'abandi Imana yakubwiye Imana yagize ibintu Imana yambwiye basi mumfuwa mukora mu izina ryayo muri kubeshera Imana ni gute mwifata mukabeshera Imana ni gute mwifata mu vyo mukora mu bikorwa vyanyu mukarinda gushira mu Imana ko mutokora mu Imana hamwe mugakora ama business yanyu neza hari abantu mu buzima bwaraniye baje kugerageza kubaka amashengero just kugira ngo bajye amashikamwe baje muribaza ko amafaranga muri ko murajya muribaza ko mwe mutazoshaka muribaza kugira ngo uzoyishure wibaza ko ari ibintu bizokorohera wewe guys jambo ry'Imana ryavuga ngo ivyo yabikora ngo nkihorera nkicecekera ntabwo mo ndakuduza gukamangira ngo umwanyi nawe cyane Bariko ngo umunsi umwe nzozasha ndabishira abo ndabigukupitire mu karubanda ngaho ku isoko uko vyandi byose bakora bibaza ko uri kubikora mu izina ry'Imana ariko nico gituma hari abantu bavuga ngo bazoza imbere yane ngo bavuga ngo twaduza imisozi ngo tuvuga ubutumwa bwiza ngo mu izina ryawe ngo azoga ngo mvibe sinigeze ndabamenya mwabi mvume mwahubwo iryo ni ijambo ry'Imana mvi imbere sinigeze ndabamenya kubera ubuyi wawe bwanyu kubera iki uno munsi udashobora gukora ama business kubera ko udashobora kwescroka abantu udashize mu Imana kubera ko udashobora kuja gusambanya abantu udashize mu Imana none yakunyetse Imana yagize ibintu kandi ukabivugana n'umutwe n'iki bigusumba kaza kuva ngo Imana yakunyetse he yamukweretse he watsi ko Imana atari mu vyara wowe iyo Mana uri kurabeshe ukiyemera mbarazi ikintu cyo kwesa satani mu ijuru ubu bibaza ko ibintu byose tubamo ari kubera ubwishime n'ubwibone bya satani bazi ko twe tutatubaye ngahaturi mwe madukwegera n'ibintu mwe mwibaza ngo iki gitorongo cabuze ngo igisukari ngo yabuze ngo ubutari ngo bazi utunze Imana jewe excuse me igihe president yavuga ngo turi muri Eden Jason narindi mugabo rufite yuko hano narindi naravye ubuzima babayemo ntihari mu Burundi guys mugabo ufite yuko nabonye aho hantu ubuzima babayemo naravye ati nous sommes 100% muri Eden mugabo mwe ntazoshobora kubona ko amaso yanyu ntazoshobora kubona Imana duhavize nta n'impamvu yuko twokena igitoro nta n'impamvu yuko twobura isukari twebwe nta n'impamvu yuko twobura ikintu nta n'impamvu yuko twokwita igihugu gikenye president nako atagira kugira ngo abigisha babwire mugabo turi aho hantu tuguma ngaho hantu kubera ko mwaramaze kwivanga muzana n'amadosiye yanyu Imana ikabiraba vyose reka ndabateye n'inkuru Imana ngo ishaka kurandura Sodomu na Gomora yarabwiye umusavyi wayo ati Mana ndakwinginze niwasanga abagabo 100 abantu 100 bakubaha muri iki gihugu ndakwinginze turondera abantu 100 niwasanga abantu 100 muri iki gihugu bakubaha nturandura igihugu Imana iravuga ati genda ubarondere niwabaronka ico gihugu ndakigirira imbabazi iravuga ati Mana reka basi turondere 50 genda ubarondere niwabaronka n'uburi ndabagirira imbabazi birangira atanumwe abonetse kubera ubwo buyuwaye bwanyu gusa
je ndibuka ndiko ndakora ibi bintu aka kazi ndimwo abo dusengana babandi nyine baba bari hafi wowe waguye je naguye he ko mwebwe ari mwebwe nyine mwaba ndabivuge waguye je ndiko ndarondera ubuzima kandi ndiko ndabaho je ndiko ndakora kugira ngo mbeho mugabo twatiye rero ikigabo umuhungu yabuze ivyo akora urinda ngaho gusa mwibarabara uri kuraza kunjaje ngeraguye sigaye avuga ivya politique sigaye avuga ibi nibi ngo naguye vya frère naraguye ko naguye nawe urahagaze jambo ry'Imana ravuga ngo nuko rero umuntu ahagaze yubare ntago uravyumva umuntu ahagaze yubare ntago Doko kuvuga ko je naguye kubera ko nibereye ku kazi nta namwe wasanze nibereye ku kazi ndiko ngikorera akazi kanje metwera urukurama ngo je naguye he naguye twagwanye igihe twagwana je kwanza naguye gute ko mbona ari wewe mukubimbwira uza kunsaba aho tujana aho dusohokeza Bugarama je sinogwerekeza kubera ko byose naje ngaha kwidandaza n'umuntu azambona ngaha ku mbuga ntazoze je ngo aje kungura oya je sinigurisha je ndi ku kazi kanje ka misi yose ni nkuko notonda muri bank ni nkuko novyuka gukubura mwibarabara ni nkuko novyuka gukora kandi kazi kose mugabo Imana iri souverain gerageza ivyo mukora mukure mw'Imana gerageza mu bintu mukora nk'abakozi b'Imana mwiyubahe Jenja gituma ejo nariko ndasengera ahantu abamama b'Abanyamurenge vraiment respect abamama b'Abanyamurenge Imana ibahe umugisha ufite baraje imbere bagiye kuririmba bakambara impuzu kavuga ati bambaye ibitenge bibakwiye bambaye bitambara mu mutwe nukuvuga ngo nta busa bwabo baje kwirata mugasanga umuntu ari muri chorale ego turi muri demokarasi sawa mugabo mu vy'Imana jambo ry'Imana riravuga ngo ivyo muzobabonera ko vyaba nukuvuga ngo ntavyo muzoza kuturatira ngo muragira cyane tuzogezwe tuzobabonera ku bintu mwama nimba mutagira ivyama muri mwebwe tukumva twoja kuririmba imbere y'ishengero twataye amabere hejuru twataye amaguru hejuru koma agakiza karagoye afete karagoye kandi nanje ndiko ndabibabwira ashobora kuba nambara impuzu ngufi n'ukuri ndabizi ko nshobora kwambara impuzu ngufi usanga zitirimutsa abantu mugabo ntukabikore winjiye mu ngoro y'Imana kuko ingoro y'Imana nagenda bwo ko kuva kera narindi byari bizwi ko ari kibanza cubashwe nico gituma kuva kera hari n'umuherezi ngo ico gihe cyose batuma umuherezi barinda kumushira ko mugozi kwereka bamushira ko mugozi ko bagoye bagiye ahantu hera hahera ufata tugenda mwibarabara nogenda gusuma nkagenda nambaye uko nogenda mugabo iyo ngiye ahantu hahera ntegezo kwambara nkikwizo ibaze nawe rero uri kuraririmba uhagaze imbere y'ishengero ukaje ugenda wambaye ubusa uzobibaze ko abantu baje gufashwa gute ko ari n'abantu batiri mu kije guys reka tuho gufata ibintu vy'Imana ala légère reka tubigire bigenzi byacu kuko Imana nta hantu namwe isisaniye nubwo bumuze bwayo ubwo bufuti bwayo Imana yatubwira ngo zeto turabikora ngo nkiyore ngo ukamubwira ngo mpanye nawe cyane ngo ariko ngo nzobishira habona nzobishira ku mugaragara niho uzomenye neza ko je sais pas ton cousin que je t'ai pas ton oncle nari ikintu gikomeye mugabo ntavyo bigeze umenya ko kutigeze urondera ubwenge muze mu gice bibiri vya mbere bitangura Bibiliya nivuga ku vyerekeranye n'ubwenge ubwo bwenge mbona ngo ijambo ry'Imana ariko riravuga ngo ni warondera ubwenge ukaburondera nk'urondera inzahabu nuvuga ngo ukaburondera nk'urondera umuntu inzahabu ntagenda aratambuka ngo reka turaza guhurira kuri rompo yarazi neza hana aza kwimba kugira ngo aze gushikira iyo nzahabu no kuvuga ngo ibintu vy'Imana ntibisivye ibintu uza gukora di n'importe comment oya birasaba co kintu co kuyuba mu buryo bugaragara mu vyo tugaragara mu vyo twambara mu vyo tuvuga mu vyo tugenderamwo bigasaba ko dushiramwo nigeze kuvuga ku kintu cerekeranye n'abakobwa bagenda mu mageto y'abahungu mu bigira intambara kandi Chimamanda nabo bantu babigize intambara urabizi neza kurimwo mugabo ibyo bintu ariko ndavuga c'était ailleurs ni ibintu bibaho ngaha mu gihugu n'abantu bava muri chorale ngo guco kundamutsa ngo aze kukuramutsa gute ahantu azi neza ko bibana kandi bamuri chambrette Bibiliya igeze ku byaha byose ivuga mwirinde igeze ku cacu ubusambanyi ivuga mwiruke muhunge cacu ubusambanyi ni icaha
bidasaba tout simplement ko wirinda ahubwo urahunga ugahungira kure ukagera kure kumva bavuga ati je ndahunze kugerageza ubwanje byanse ndahunze none ubwo ugenda kurondera umuntu muri ghetto muri kuvuga ngo koma gute excuse me ngenda kubwire ngo Imana dusenga Imana dukorera reka tuyikorere mu kuri Chimamanda yereka arabivuga hari gihe tubona kumengo no kugwanya abakozi b'Imana même si hari ibyo avuga ku muntu ukabona nyine neza ko karamudodobereza mugabo hari ibyo avuga ukabona neza ko ivyo bintu ari ukuri kandi abo bantu ntitwe dukwiye kubagwanya gusa mu kubavuga ahubwo dufata no gufata inkoni tukabakubita tukabahashagura inkoni kubera ko hari ingeso nibaza ko tazokugwaho no kubabwira gusa ahubwo hari ingeso zizokugwaho n'igiti bakabaha igiti inkoni no muzokumva ute wifata wa musambanyi ukagenda ego bintanwa ari perfect ndavyemera bro nari ndababwira ejo mwakumva babatangahije ngo ndafise inda nta kibazo mugabo reka tureke kubigira akamenyero ufata ari icaca hamaze kubaceranda muri twebwe iyo umuntu yamenyereye kubesha haragira igihe abona ko kubesha bitakiri icaha ewana kamenyera kabesha gasanga kubesha bisigaye biri muri we agasigara ko nako ari icaha akaja mu busambanyi akabona neza ko gusambana bitakiri icaha gasigara avuga ati ni plaisir no gusatisfaire umubiri wacu none rega Imana irabizi ko tubika Imana irabizi ko mubikeneye excuse me icarareba gusengera hamukizwe hamuje kuranga ibiganza ku bandi bantu wakijijwe Chimamanda Moses aho hantu wavuga ukuri kandi ukomeze kubabwira uwumva yumva nukuri ibi bintu turimwo n'abakozi b'Imana hari akamemsi nigeze kubona ariko aravuga ngo igituma ngo inzoga zabuze muri Bralod ngo ni kubera ko ngo ubunye ngo bakizwa ngo niyo banywa inzoga nyinshi sivyo nukuri ni mu mazi inzoga z'abandi gutuje muri protocole je mu gitondo wanzana n'ubi makabaje wari uborewe mu gitondo tuvuga muri protocole comment bireke hebaze ufite ntamura akorera abami babiri nimba wowe ushaka gukorera umwe umusatisfize Imana avuga ngo reka kuba akazuyazi soit ba short cyangwa ube froid mugabo reka kuba akazuyazi ko niba batiede je vais te vomir nzokuvomisa basange nakuvomishije rero gerageza no kwijambo ry'Imana navuga ngo nuko rero ngo abezwe bakomezwe bezwe n'abakomeza kwandura bakomeze biyanduze kuko impera yabo bose irahari mugabo nta mpera y'umuntu wakazuyazi haje hagutuma igihugu cacu kiguma kiri ega hari ibintu bitazokugwaho nuko president yavuze afite president aragerageza akavuga akabahanura mugabo nawe bandura akaguma ari vya bindi kubera ko bari sanse no kuvuga ngo isi ronderera inyishu mu abasenzi nabo basigaye baronderera inyishu mu isi kandi ivyo bintu ushaka kumacinga ntacyo ushaka kutumarira rero guys n'umutima mwiza hinduka muhindura isi ufate nigeze gukoresha ikiganiro umuprofeta araho King Benny Salutes ndabakunda sana vraiment ndabakunda n'umuntu umwanya tumaranye n'umuntu maze kubona ko ari ntabyo nzi byiwe mugabo je narakunze je ikintu yigeze kumbwira arambwira ndamubajije kujya ngo Chimamanda Moses amuvuga ko ntabwo yambwiye ko ari intumwa ya Satani yambwiye ati dinpa Chimamanda n'umukozi w'Imana kubera ko hari ibintu abantu batinya gukora kubera ko yavuze ivyo bintu guhumira babana b'abavyeyi babarungikira ngo mu basengere mwa profeti mwa pastori mwe hari abavyeyi babarungikira abana bavuga ati umwana wanje kabasidamuruke muri rya shengero agenda kizwe agenda bo musenzi agende basi ndabe ko atokwivanga n'ibi bintu bihari by'abana basigaye banwa amadroge basigaye banwa amashisha ugasanga baborewe bari mwibara bariko batemba akavuga ati kabasi umwana wanje ndamuconnect n'ujye mu pastor amusengere ndamuconnect n'ujye mu prophet amusengere mugabo wowe ukashufata ya mbere mu kuza konona uwo mwana akazoca kuravuga ngo abakozi b'Imana bose ni babi
abo baprofete ni babi kubera iki? Ubusambanyi bwawe wamubeshiwe. Umwana akazoca akura abona ko gusambana atari icaha, kuko watanguye kumusambanya ubwa mbere niwe profete, niwe pasteur, niwe evangeliste. Hariho ufite imbabazi z'Imana zamaho, mugabo hari igihe nzova. Ndakunda umuririmbyi James na Daniela bararirimbye nguko nahoze n'ubu niko ndi, isezerano ryanje ntirihinduka, ngwino mwana wanje ja ugomba kuba, n'ubu niho ndi. Ufite baragerageje kuririmba baratubwira ati Imana ufite uko yari rero n'uno munsi ni kwiri, isufiye gusa yuko uhindukira bya bindi wahora ukora kera muri bwa butayu, kuri y'amavi, kure y'impano zawe, hafi y'ijambo ryanje. Ni ukuvuga ngo ikintu cose kitubuza kubana n'Imana ibya bindi byatwata. Wahora uri mu butayu mugo no munsi waravuyeyo, wahora uri ku mavi wa musenga mugabo waravuyeyo, urutangura kubona udukobwa tudususu urabibona nawe bameze neza, ukaca ufata iya mbere mu kuja gukora. Imana izoza abaje, izoza kandi izobavuma, izobavutura, izobamena umutwe. So guys, Banyarwanda, Banyarwandakazi, Barundikazi, inshuti z'Uburundi, Bakongomani, Banyamurenge, Binyamurenge, muri beza, muratwinspira mukuri, kukungene mwambara, kukungene abamama baho bambara, abakobwa b'abajene. Nukuri yakuvuga ngo turi muri demokarasi, reka tuvuga ngo turi mu gihe kimeze uku n'uku. Nukuri ku gihe imbere y'Imana nta bihe vyigera bihinduka, cyose twohinduka, ariko imbere y'Imana nta kimwe gihinduka. Kuri iyi ncuro utitaye ku bihe tugezemo, hari umuririmbyi yavuze ngo, nayo baririmbiye ubuherutse, yavuze ngo imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure umeze ibijura vyawe. Biravuga ngo imvura iracagwa, nukuri ni nyinshi, ariko ibihe byose twogeramo twe ntiduhindurwa n'ibihe. Umuntu w'Imana akwiye guhindurwa n'ibihe, akwiye kuguma ari ahantu kugira ngo Imana imwaho yanje. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo abagendeshwa namwe nibo bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo wewe ibihe ntibikwiye kumara imbaraga z'umutima, peu importe sezo twaba turimo, twaba turi mu mahoro, twaba muri bihe vy'ingwano, haba ata mahoro hari, amahoro y'amahari. Umuntu w'Imana ategerezwa kuguma ashikamye, ashize amanga, kuko muri we ntihigera atirigana n'ibihe, kubera ko avugana n'Imana direct. Mugabo wowe uraho uhindurwa n'ibihe, ukaca ugenda gushinga ishengero, banza wicare bagusengera ahubwo nawe. Ureke uza guhumira abana b'abandi, ureke uza kuroga abana b'abandi. Hari indirimbo imwe yatimira yo baririmba ngo turasabwa twese gutegura umwambaro w'umugwa wera, kuko nta n'umuzinjira atawufise ntawe. Avuga ngo reka ndabibabwira, iraniye kuririmba mugabo avuga ngo imirimo yawe niyo mwambaro ufise kugira ngo uzoshobore guhagararana nawe aho hantu. Ni ukuvuga ngo si aya t-shirt, si aya mapantaro, si ibirato bikaze, oya, ahubwo ibikorwa vyawe niwo mwambaro uzokwambara kugira ngo ushobore guhagararana nawe aho hantu hera. Rero reka dukora ivyiza, iza duhemba iyo Mana, iza duhemba nitwakora neza, iza duhemba nitwihangana.
izaduhemba ufata imana izoduhemba nitwakora neza mugabo wumve ko utazoyikangisha ngo nuko ari prophète wavuga abantu bakanyiganyiga bakajugumira wumve ngo ntuzoyikanga kubera ko wari bishop bishop diacre evangeliste icuri cose ico imana ntuzokishira birasabwa ko wambara umwambaro w'umugwa wera kubera ko nta numwe azokwinjira atawufise nuvuga ngo abo bambaye bariko ikimenyetso rero sivyo amatitre wari ufise mw'isi yoyo arashobora kuzogera ayo matitre akazokuza kuja mw'ijuru. So guys dukomeze kuba sincere tube perfect dukomeze kuba abantu bon dumo ntitwoshobora kugororoka mugabo hari igihe umuntu agira effort mu nzira ziwe ariko aragenda maze Imana ikamufashiriza mu byo ariko aragendera muso Chimamanda rero Imana sinavuga ngo ungerageze mu bantu uhanura ukomeze kuvuga mugabo mu byo uvuga uri gucira imanza abandi kuko nta numwe aje gucira imanza mugabo mu bantu mu bintu uvuga nukuri je maze imisi ndiko ndabiraba nkabona ngerageje kubigira n'ibyo mugabo ku bakozi b'Imana kuvyerekanye n'igihugu nta commentaire mugabo igihugu cacu ni ciza nkuko nta Rwanda bivuga ni ciza. So guys reka wewe ntube intambamyi yuko igihugu kiba kibi waba uri umukozi w'Imana waba uri uwundi muntu akora ibintu mu byo ukora byose gerageza ube juste. Hari abantu bavuga ngo abantu wewe nawe umeze gute normalement iyo uri umuntu atunganiye Imana uza uhanura ntuzutukana. So guys mukomeze kugira umutima mu byo mukora byose si n'ivy'Imana gusa mukazukora nimba umuntu yera kwizeye akaguha akazi mukorera akazi kawe neza mu byo ukora byose korana ubwira bwinshi n'umutima mwiza n'umwete n'ubwitonzi n'ubwenge ukomeze usenge kugira ngo Imana ikuyobore mu byo urimo. Rero sinabiheza mugabo bantu bakozi b'Imana mwikebuke bantu mwita abakozi b'Imana mwikebuke kuko iyo Mana muvuga siso wanyu siso naho yo bigukoresha ntikizobuza ko ku munsi w'impera ikubwira ati sinigeze ndakomenya kubera ko ivyo wakoze vyinshi ko ari kwiyemera ko ari kwishira hejuru za inyungu zawe za inyungu z'Imana. Bakunda rero guys Imana bamugisha Imana hano mugisha mukomeze kugira subscribe kuri channel TV mukeneye n'ayandi makuru ashushe tujabuke mu Rwanda tujabuke muri Kongo ndabaye inkuru gende mu kazi kanje ushobora kuba uri mu bitaro ushobora kuba urwaye ushobora kuba urwaje ushobora kuba uri mu kibazo kinakiriya hari abakobwa mpora mbona bavuga ngo je nakuze ndi imfuvyi ugasanga basigaye bidandaza n'indaya mwibarabara ngo je nakuze ndi imfuvyi mugabo uriko urakomeza ikibazo ikindi ufite nta kibazo na kimwe nta kinanira Imana senga izera ibisigaye uzobibona. Numva ko zihiganira ndi proud higaniro ejo mu gitondo kuzaba kiriko numva ko zihiganiro kindyohera kubera ko muvyo nagerageje kubabwira ndiko ndababwira ibintu nzi neza ko bizobafasha nimwabikurikiza mugabo nzi neza ko bizobigirira umumaro. Rero mukomeze gukunda Imana bera mukomeze gusengeranira mukomeze kugirirwa neza n'Imana umwe wese ahari ico ukora cose wizera Imana uyikunde ibisigaye ndazi ko bizogenda neza. Ciao ciao, à bientôt.